ukaba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, gira inguvu wumva ubutumwa bwiza, hama wakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ntuzokwicuza. Nibaza ko ariyo decision ya mbere umuntu afata ikagira ubushobozi cyangwa ikagira consequence muri iki gihe turimwo n'inyuma y'ubu buzima. Shalom shalom bakundo w'Imana mumeze neza. Ni wa muhungu wanyu Elvis Blight, akabiri gato gatekeye Imana nini kuri behind camera, mukaba muri kumwe na Carlos Ferna. So uyu no munsi udasanzwe, uyu no munsi witeka kuri TV yacu, tukaba tugiye kwakira umuntu adasanzwe. Mwese muramozi, sinamuvuga mu izina, nawe narashobora kubipresent. Reka tumuhe kaze kuri TV yacu. Murakoze cyane. Ku mazina yitwa Apotre Israel Bukeshwa nayo. Murakoze cyane. Ni Apotre Israel uri apotre muri eglise iyahe? Ndi umurongozi w'ishengero ryitwa Christ Kingdom Palace. Christ Kingdom Palace. Kubatahazi jo bakeneye nko kuhashika canke kubona namwe, adresse nk'ubunye boronka ni yahe? Adresse ni mu Kanyosha, quartier bita mu Busoro. Haruguru yo kuri 12 gato munsi y'amashure yo mu Busoro ya primaire. Ego. So Apotre, mbega n'iryari watanguye kumva ko ufise ihamagagwa ry'ubupasiteri canke watanguye kumenya ryari kuri fisi? Reka tubanze dusenge kwanza d'abord. Tubanze dusenge kugira ngo ibyo tuza kuvuga bizofashe benshi. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuri umwanya mwiza uduhaye. Twizeye ko iki kiganiro abazo gukurikirana, reka buri muntu wese azogikurikirana kize kimufashe muri byinshi, mu gutahura, mu kwizera umwana w'Imana, nkuko ijambo ryawe rivuga ngo nuko ufise umwana afise ubugingo. Turagushimiye muri byose na hose, mwemuyera turongore mu byo tuza kuvuga, ntabari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Rero reka nishure ku kibazo mwari mumbajije. Mwari mumbajije muti wamenye ryari ko ufise umuhamagaro. Novuga ko jewe navutse ubwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2008, 2008 canangura kuvuga ubutumwa bwiza mu mwaka w'ibihumbi 2009. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 niho cyitwa ubutumwa bwiza. Aho rero mvuze ubutumwa bwiza no kuvuga imbere y'abantu benshi, parce que ari ishirahamwe rimwe novuga ko ryamfashije mu kwevoluwa muri ivyo bintu bivuga butumwa, yitwa Moisson pour Christ, ryatora abajene rero ikabadugana ruguru bakaja kuvuga ubutumwa umuntu ku muntu. Rero niho natanguye kumva ko nshiriye amanga yuko noshobora kubwira abantu ubutumwa bwiza. 2009 rero niho naca ntangura kuvuga ubutumwa mu ishengero nari ndimwo. 2010 ndabandanya, novuga ko umuhamagaro nagize confirmation y'umuhamagaro apostolique canke w'intumwa muri 2015. Niho namenye neza icondi. Ego. So mu gihe wamenya ko ufise kwifise, nizahe ntambara wagiye uragwana nazo, kuko turazi ko iyo Satani amaze kumenya ko hari icyo utekeye muri wewe, kandi akabona ko ufise vision yo gushobora kucagura kandi kukigaragaza, akugwanya before yuko wikomeza ubwa mbere umaze ukiyubaka. Muri ujya mwanya nyene uri kuriyubakamwo, uri kurabona ati my target is this, Satani ntiyacahagurukira. Nko mu ntambara wagwanye zikomeye cyane, ibibazo wagiye urahura navyo, uvuga ati kuko hariho n'abandi bantu baba bariko barabona izo ngorane, ugasanga naho ziciyemo before, mukamenya n'uburyo uzikuramo, bikaca bifasha n'abandi bajene kuvuga ati nyimba uwo muntu yaravuye muri zino ngorane, nanje kaba ari zo ndimo aka kanya, nanje ndashobora kuzivamo kuri motivation cyangwa ku majambo azuba yumvise wowe ababwiye. Murakoze. Icambere novuga ko ikintu cambere nk'intambamye mu muhamagaro, surtout wo gukorera Imana ukiri muto, intambamye ya mbere kandi ni nayo nyamukuru, nukwemerwa muri societe bivanye n'imico y'igihugu cacu. Donc ahantu twakuriye ko umuntu ategezwe gukorera Imana bari umuntu w'umugabo ashaje,
avyibushe munini afise umugore n'abana donc surtout nyene ubona nyene afise igihagararo nibaza ko niyo ntambamye ya mbere twahura nayo parce que urashobora kujana abantu bagutumiye nico kibazo nagira washaka kujana nk'ahantu bagutumiye abantu bagutumiye ugasanga ntibamenye ko ari wewe waje ego protocol ikakwicarika inyuma kandi ari uri kuri programme yo kuza kuyigisha mu nyuma rero ari nk'umwe akubonye yagutumiye agacavuga ati rire mwicaritse hari inyuma niwe za kutubwira ubutumwa kubera iki question y'isura peut-être z'umuntu akiri muto na ya apparence nyene y'umubiri physique atari nini gose waje wambaye egome nico kibazo ariko numva ico novuga ni kimwe hari ibintu bibiri namankunda kubwira umuntu wese afise umuhamagaro w'Imana ku buzima bwiwe ica mbere no kuba sûr ukaburi sûr ko Imana yaguhamagaye ica kabiri ukaburi sûr ko igihe cyo gutangura umuhamagaro wawe cageze ivyo vyose nta kintu na kimwe gishobora kukuzibira nta kintu na kimwe gishobora gutangira kubera ko bibiri ravuga ngo icavyawe n'Imana cose kinesha isi no kuvuga ngo umuhamagaro wawe wavyawe n'Imana ukabugeza igihe cyo kuwutangura peu importe n'abantu batokwemera society itokwemera Imana ubwayi kwemeye irakwemeza abantu pe buhoro buhoro yego ni ryari umenya ko Imana yaguhamagaye jewe novuga personnellement hari je ngo mavuga intayanje ku gatwe kanje kuko abantu bahamaga gutandukanye jewe nabimenye nariko ndasenga sinari mu Burundi wanashima nari mu gihugu c'Ubuganda murazi ko 2015 habaye ibintu bitari vyiza mu gihugu je vyabaye ndi mu Buganda nafata umwanya rero kuja gusenga cyane nkumbuye mu gihugu niyumvira nzoza gute fata umyanya yo gusenga cyane ndi jenyene kuri Prayer Mountain bita Seguku Prayer Mountain mu Buganda abazi barahazi niho rero umwami yasanga aranyereka muri vision ampa inkoni arambwira amajambo arambwira ivyo ngiye gukora rero ivyo ndimwo sukwiyumvamwo so umuntu yambwiye yego hari ama professionnel yaraje hirya no hino ariko ivyo ndimwo cyane mfise confirmation personnelle yuko jewe twavuganye n'umwami wanje yantumye yego so ariko baradukwirikirana murumva mu guhamaga ko kwiwe inzira byaciyemo umuntu wese afise ubugiye hamagawe n'Imana uko hamagawe sikundi yahamagawe so Israel sabwe amakuru dufishe bamwe baravuga ati really you are son of Bright Apostle Bright ego ariko hariho nabandi bavuga ati is not true sukuri ego Jean nyene ni kumva nyene ko yakore muri eglise yiwe akaba yaranamusengeye kandi ko yamusengeye je niho narindi hajya muri ego hari muri Saint-Anne muri Sentinela muri Sentinela kuri seti ayo niho narindi peut-être ni kubera ariwe yamusengeye apari yiwawe ego uvyonye ubivuga ko iki wewe mbo Apostle Bright n'umuvyeyi wanje w'imwemu Bibiliya iri clair iravyemeza Paulo yaravuga ati mwana wanje mu kwizera ndi umwana wiwe mu kwizera sinakuriye muri eglise yiwe twagiye no guhura mfise ministère naramaze gutangura ibango mugabo vraiment connexion yanje nawe navyo nyene nkuko nabivuze si byo nipfuje cyane nagize iki narafashe igihe cyo gusenga kuko yuri mu muhamagaro hari igihe wumva ukeneye hari biugeramwo ugakenera umuntu agufasha ego agufasha hari bibazo ubufise udashobora gutora udatahura udafitiye inyishu zavyo rero ico gihe ndabona ko nkeneye umuvyeyi w'imwemu biri serieux vy'ukuri ndafata igihe cyo gusenga mfashe igihe cyo gusenga umwami arankonekta nawe aramuntumbereza ko tutari tuzinanye hanyuma ndabimubwira sinoja muri vyinshi ari bibazo yambajije arafata umwanya wo gusenga nawe hanyuma aranyemerera ambera umuvyeyi w'imwemu nico gituma mwabonye ari we yaje kunsiga amavuta ego so abenshi baravuga ati kuri ryo connection muga warucishuyemo naco naho giciye ko gatoyi baravuga ati mwahuye na Bright wari usanzwe ufise na ministère ego abenshi bavuga ati ko iryo ministère yawe ufise aka kanya tuvugana ko
ari ikomogwa ku ya Bright and then urana kujya umuvyeyi asohora umwana akamusohoza ibintu ajavuga ati mbo nta kuntu kubera iryo ministeri ikiyize vraiment hari abantu aba rero peut-être ngira bagize ikibazo cyuko ariyo bari bakimenya amapare naje navuze ati ko yuguruye ministeri ya Apotre Israel hakaba ari rishengero ringana uko yego iski ibi bintu birasiguritse canke ni nabo Bright yamukomoreye and then bakacamuherekeza bo murakoze cyane Yesu yavuze ngo nta muntu anzako data tera umunzanyeko bo umuvyeyi wanje w'imwemo yaraje kumpezagira ico nimnumva nta bintu vyinshi no kivuga ko parce que umuvyeyi wawe w'imwemo murashobora no kuba mufise denomination zibiri zitandukanye mugaje sinumva itandukanye niyo novuga ko ivyo mfise vyose byo ndongoye vyose ari guyiwe nta kibazo na kimwe gihari parce que c'est mon père spirituel no muvyeyi wanje w'imwemo urumva rero nta kuvuga ngo we ngo je mfise ibi nawe ari muri ibi niwe yampaye ibi mu vyukuri no muvyeyi wanje w'imwemo no muvyeyi wanje w'imwemo abari bahari bien sûr hari abo bazananye ego kuko umuvyeyi ntiyigendana hari abo bazananye mu gikorane umva cari gikorane kinini hari ababonye ubutumire no muntu umumenyekana akoreye Imana igihe kinini kandi agendera mu bidasanzwe rero kubona abantu baje ari benshi cyane mu gikorana arimwo nta kibazo gihari kandi nta n'ikibazo je byontera ego Apotre nk'umujene yaratanguje ministeri mbo ntivyari vyoroshe na gato kandi urabona ko ari umujene ariko ubu biraboneka ko hari intambwe ugezeko kandi intambwe nziza ngiye kuraba ndaheruka kuza gusengera muri Kingdom Palace hari ni heza tu jere ikintu cyanyoheye burya ni stage ugiye kuraba imbere vy'ukuri urabona ati ibi bintu biri mu bwenge kandi ugiye kuraba n'ishengero ishengero nini ya cyane ni mbere uvuga nijyahe banga canke ni ya strategy canke nubwahe buryo kuko iyo uyu muntu avuye hamwe akava muri sane muri hajya kuri sete akaja mu kindi kibanza kandi kiya kibanza ndizera ko ari cishengero nyene mbo turapanze murapanze ego ukabona umuntu aragutse kubw'abantu bari bake ugatirika turondera ikindi kibanza cagutse kandi ni nkuko hazocaba n'ikindi kibanza cagutse ko n'abantu baguma baza kuri Kristo nijyahe banga cyangwa nijyahe strategy nubwahe ujye wabikoze kandi biboneka ko umuntu w'umujene boje novuga ko vyose n'ubuntu c'est pas la grâce et by grace n'ubuntu bw'Imana nibwo bukorera muri twebwe ico dukora duhishura ishusho ya Kristo gusa tuvuga Kristo nta kindi turenzako rero nibaza ko mu bintu abantu bakeneye mu isi bakeneye Kristo gusumba ibindi bintu byose kuko Bibiliya ivuga ngo yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu izoburite kutugabirira vyose muri we novuga ngo bisigaye vyose biri muri Kristo rero iyo uhishura Kristo iyo uvuga Kristo mu byo uvuga vyose hakagaragaramwo Kristo nta kibuza ko abantu baza kuko bakeneye Kristo nyene nta buhinga novuga sinovuga ngo urumva ngo nasenze gutya unagize ibi urumva ngo ni wabigira ngo bizoca bigenda uko oya nukuri n'ubuntu bw'Imana bukorera muri twebwe kandi ubwo buntu nibwo Kristo nyene yego hageze kubaka kugira iki araduha ibicapo umuntu wese abafise igicapo chivya akeneye gukora muri donc muri esprit ya excellence asanzwe akoreramo je ndakunda ibintu vyiza nizera ko kandi urumva bizorushiriza kuba vyiza cyane murakoze cyane why Kingdom Palace ubwami bwa Kristo nibwo twagura bwonyene iyo revelation y'iryo zina kubera in the Bible turabona the power of the name hari ubushobozi bw'izina the name is character okay kugira umuntu nkawe we tuzi Jean afise ubwenge bwa Kristo ashobore kufata
mu mazina yose ahari agahitamwo ati my ministeri yiwanje ndayihaye izina ryitwa Kingdom Palace. Okay. Iyo revelation wayironse ryari canke mbona bivuze nayironkeye rimwe muri 2015. Narose bikwiye ego mu majambo make izina ritekeye ubuzima bw'ivyo mwigisha. Nti izina mu bisanzwe rimatanye nico turi rimatanye na message dutanga muri church. No kuvuga ni Christ Kingdom Palace ni kirimba c'ubwami bwa Kristo. No kuvuga mu kirimba niho hantu hambere hakinirwa politike y'igihugu. Twebwe natwe rero niho hakinirwa politike y'ubwami bwa Kristo. No kuvuga hajya nta kindi kintu kivugwa mu kirimba nta wundi muntu afise ijambo n'umwami. Natwe iwacu mu bwami turimwo nta wundi muntu afise ijambo n'umwami Yesu Kristo. Nico gituma utazokumva turiko tuvuga abadayimoni, turiko tuvuga Satani, turiko tuvuga iki no. It's about Christ. Tuvuga Kristo gusa, no monoless, ntaco twongerako. Yes. Tuvuga Kristo gusa ataco twongeyeko. Nico gituma twitwa ikirimba c'ubwami bwa Kristo, twamamaza umwami wacu. Yeah. Yo kumanuro woha aba mbose novuga nk'abajene n'abajene mugabo arimo yego wari wakivuze mugabo reka ukitubwire gitoboye kumanuro woha abajene canke abapapa yego hari ibintu hariyo nkuko nk'umujene nkawe yoshikiriza ijambo iwawe kumva agomba kugira ministeri akumva yarahamagawe yego agahura n'abantu benshi amugwanya ati peti acari muto icara wigi ibi bintu ni by'abatama bacu je papa wanje ni pastor muri Panecote yego baramunze yego mwa harigenda mu cokoza ngabwira ati muze jewe mvuba nduguruza ministeri yego urumva komyema je bazo bankuye muri eglise ni direct na muri Panecote na ibintu byo guhiye ku mwana bibaho yego acambwira ati ibyo ni by'abatama ibyo si byamwebwe mwe muracari ko muraregwa uravyumva yego so niya emanoroha abavyeyi bafise no vita mentalite nkizo canke ivyumviro nk'ivyo byo kumva ko kurongora canke gutwara ama ministere canke gutwara ubwiriza canke amashengero hari by'abantu bakuze bafatiye ku myaka urakoze cyane ikintu cyambere novuga nuko d'abord gukura mu buryo bw'uburongozi biratandukanye no gukura mu buryo bw'imyaka. Yes. Umuntu arashobora kumara imyaka 40 mu ishengero mugatigeza akura mu buryo bw'imwemu. Kuko gukura mu buryo bw'imwemu nukumenya Imana cyane. Mvuze kumenya Imana cyane nukumenya Kristo cyane. Nuguhishurirwa Kristo kurundi rugezo. Rero abantu baciyumvira gutyo novuga ko ari ukwihenda kuko nibishobisho cyane n'ivyiyumviro vyabo si vyiyumviro vy'ijambo ry'Imana. Kuko tugiye no muri Bibiliya umwami Yesu dukorera tuvuga nk'umwami nabo batamazi bavuga ko ari umwami turubaha batama cyane barafite ivyo batwigisha cyane kandi turashimira abantu bose basaziye mu mwami no mu gikogwa barafite ivyo batwigisha mu gico no vuga nuko umwami Yesu Kristo ubwiyo ntiyarashaje yari umujene yatanguye ministeri ku myaka 30. Yes. Ayiheza ku myaka 33. Paulo uravye mu we yarafise bari barongoye amashengero yiwe hari mu witwa Timoteyo yari umusore muto cyane. Rero novuga ko kurongora ni vyiza mugabo sugupfa kurongora kurongora cyangwa kugira mariage ni vyiza mu gihe uronse umuntu ashigikiriye yerekwa ryawe kuko urashobora kugira mariage wari ufise yerekwa kubera kutazanye ushigikiriye yerekwa ryawe ukazana urisambura ugaca wirotuvana vya bindi wari kurubaka vyose vyanse kubera umuntu muri kumwe. Rero ico novuga ni kimwe bajene muri ko muranyumva kugira mariage ni vyiza. Yes. Mugasuguhuruduka so kwihuta ngo kugira utanguze ministeri ngutegezwa ko ufise umugore. Oya muri Bibiliya hari abantu bari bafise ministeri batari bafise abadamu. Paulo yavuze ngo ku byobera vyiza. Kurongora ni vyiza. Ni vyiza mugabo kugira umugore ni vyiza kutamugira naho ni vyiza kurusha mugabo nibaza ko igituma yabivuze ni kubera yarari mu bibazo vyo guhigwa ijoro n'umurango rero vyari bigoye guhungana umugore n'abana
kandi yazira ubutumwa bwiza muri ico gihe rero novuga ko kugira mariage ni vyiza muga je nama nkunda ari kintu wavuze ubwa mbere ngitangura ministère hari abantu benshi banyegereye abamama bakuze abapapa basaziye mu gikorwa kugira ati mwana ugiye mu bintu bitari ivy'iwawe uzoca usaza kare uzoca ufa kare ugiye mu bintu utazi muhamagara burya nyene uremereye gusumba amabuye narumva ko ico kintu nashobora kuceshapa malgré izo mpanuro umuntu aba ariko araguhereza sinovuga ngo biragoye cyane gukorera umwami ko birivuga ngo abarongorwa na mwemu nibo bana b'Imana sino navuga ngo biroroshe cyane kuko birimo ama challenge menshi muga muri ubu buzima nta gikorwa na kimwe kitarimo challenge rero nta muntu noca intege ngo kuko hamagara ngo shango ngo banzurindira umudamu cyangwa ngo banzurindira ibi banzurindira imyaka iyi no wewe nyene urumva aho gukura kwawe mu buryo bw'imwemu kugeze hanyuma mugabo sinansi ico no kwita kuregwa mu buryo bw'imwemu birabaho ugakura urashobora no kugomba gutangura ministère umuntu akureze mu buryo bw'imwemu akakura bakavuga ati wewe ndakurahavye ntiharagira kuja gutangura ministère ukicara ukabanza ukarindira nyene akakwigisha kugeza igihe azokurekura kugira ati genda utangura ubu ndabona uri mature mugurumva sinshigikiye ivyo bintu byo kuvuga ngo nzokurekura ari uko ufise umugore n'abana batanu oya ahubwo nzokurekura ari uko maze kubona ko ufise ico woja guha abantu nzokurekura ari uko maze kubona ko ico utekeye society gikeneye gishobora gufasha abantu nuko ndavyumva murakoze murakoze cyane nk'impanuro wotanga apari wawe kuri ko radukurikirana kuri Wide Vision TV ko ikiganiro kigeze ku musozo murakoze cyane impanuro ni imwe yindi nyene ukabutarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe iri nguvu wumva ubutumwa bwiza hama wakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ntuzokwicuza nibaza ko ariyo decision ya mbere umuntu afata ikagira ubushobozi cyangwa ikagira consequence muri iki gihe turimwo n'inyuma y'ubu buzima mu yandi majambo urashobora gufata decision yo kuja kwishure ugaheza humanité ukaja muri kaminuza ugafata decision yo guca master ugafata na decision yo guca doctorat ku mahera menshi bikugoye muga ivyo vyose biherana n'ubu bugingo muga iyo ufashe decision yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe muri ubu bugingo urabibaho and then n'inyuma y'ubu bugingo bikamandanya bigira ikimazi ku bugingo bwawe numva atari impanuro no abantu mu vy'ukuri ukabutarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe raba ishengero rikwegereye cyangwa umuntu w'Imana kwegereye agufashe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ukabara mwakiriye naho rushiriza gukura muri Kristo mwarahezagiwe cyane Imana bahezagire cyane impanuro duhawe na Apotre Israel aravuze ati urifoko wakira umwami Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uko abacitse icaremwe gisha Apotre reka tugushimire ariko tuharariko kubi gikorane muri Kingdom Palace cy'abamama cyarabaye nikiraba oya ahubwo hari ikiriko kirategurwa c'abamama muri kazoza muri no mwaka ni cy'abapapa zoyidutegurira tuzobitegura ibikorane byinshi harakunda kubikorane cyane mwebwe narabishobora kubizamo ibindi nabigahurirana n'andi ma programme ariko byose bituzana kutugirira neza abariko baradukurikirana kuri TV yacu Wide Vision TV mubandanye mugira subscribe like share and comment turabakunda cyane ciao murakoze cyane